Nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nk'akaze wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru yose inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweko biriko biravurwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ntunyemerere nkuhe ikaze ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ntunyemerere nkuhe mwiriwe neza ndetse naho udukurikije hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nko mu bihugu bibanyi nk'igihugu ca Uganda mu gihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo mu gihugu c'u Rwanda mu gihugu ca Tanzania na Kenya mwese ndabakengurukiye cane ndetse namwe mudukurikira muri hakurya y'imbibe z'ivyo bihugu bibanyi mu yandi makungu ya kure nko ku mugabane wa Afurika ku mugabane wa Aziya ku mugabane wa Amerika ku mugabane w'Uburaya ndetse na Australia mwese ndabakengurukiye cane ngaha kuri ino mboneshakure turi ku munsi wa gatandatu w'igenekerezo rya 22 z'ukwezi kw'indwi umwaka ni 2023 utegerezwa gusa rero gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru yose ibiganiro kumwe n'inkuru mu buryo butosoye kandi butomoye tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure. Ese kahise ka Evariste Ndayishimiye hamwe n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye koba ari akahe? Byose ni ngaha kuri ino mboneshakure tera agatebe wumvirize. Mu bwana bwa Angeline Ndayishimiye ndayubaha yari umwigeme ameze gute? Yakunda udukorwa two muhira na cane cane yakunda kurima avuye ku ishure yararima mono muci yarashobora kurima ibigori akabivomera ni umuntu akunda isuku yumva akunda ko muhira hoba hakubuye. Umucance wiwe Perezida Evariste Ndayishimiye bamenyanye gute? Ndayubaha Angeline yatanguye umwaka wa mbere w'ishure Evariste Ndayishimiye nawe ahejeje umwaka wa gatandatu agiye mu mwaka w'indwi nyene bamenyanye mu gihe c'amagume amagume yateye Ndayubaha Angeline ahejeje umwaka w'indwi mu Ruyigi niho bababwira ko mu Kibimba hari hafi y'iwabo nyene bagomba gusaba ko rise Kibimba bayugurura abanyeshure bige bababwira ko hariho ahantu hari umuntu yitwa Medi ariko arandika abanyeshure kugira basubire ku ishure uwo Medi yari mukuru wa Perezida Evariste Ndayishimiye ico gihe Ndayubaha Angeline yaragiye ajanye na mukuru we kwiyandikisha kwa Medi ico gihe umucance wiwe niwe yabanditse si Medi yabanditse. Angeline yibaza ko mu kwandika Perezida Evariste Ndayishimiye ataraba ku rupapuro abo ariko arandika abo ari bo ahubwo ati yaraba abaje kwiyandikisha urumva ko nyene bamenyanye kera cane mu mwaka w'1994 hariho kandi umwanya Angeline yabaye kwa Inakuru hafi ya ba Evariste ico gihe Evariste nawe akaza gutemberera kwa Inakuru wa Angeline Angeline we yibaza ko Evariste aje kuramutsa ba marume amubonye n'ukuntu yangana we yabona ko hataje kuramutsa Angeline yaramuherekeza akamushikana nyene ku myugaruro ngira niko kera babivuga mugabo ibijanye n'uko bazobana canke bazogira gute aho ntibabishikako ariko wewe umucance wiwe nyene Perezida Evariste Ndayishimiye usanga ku mutima vyariho kubera uwugukurira agusumbya ubwenge n'amayeri mu nyuma umucance wiwe yaciye amwandikira ikete amubwira ko kw'ishure kuri kaminuza babateye hanyuma aca aragenda urukundo ruva mu biganiro yagumye amwandikira Angeline arahava nawe aramwishura maze kumwishura abaruguruye imiryango abantu barabona amafoto bari mw'ishamba mbe bahurira hehe arya mafoto nayo abantu babonye Evariste Ndayishimiye yaravuye i Karusi agiye mu kibira hari mu mwaka w'1996 ico gihe Angeline yahuye na Evariste bari kumwe na mama wiwe mama Evariste nyene ndetse n'abandi bo mu muryango maze bararamukanya mugabo bari bazi ko bazosubira kubonana inkoho ziba ziratanguye gusamirana umwe wese yiruka agenda ukwiwe. Angeline yiga kuri ESTA mu mwaka w'1998 niho yabona irindi kete
niho Angeline yabaza ko vyoshoboka ko amusanga iyo ari. Hari i Makamba, yaragiyeyo arabona ingene babayeho, aca nawe yumva umengo yobafasha urwo rugamba. Angeline Ndayubaha yafashije gute ku rugamba? Ari nk'amasasu bakeneye barayatwara, ari nk'impuzu, umwambaro wa gisirikare barawutwara kuko bumva ko urwo rugamba ari urwabo bose. Harageze igihe Angeline nawe yumva yogira umwimenyerezo wa gisirikare, harageze n'igihe bamuha ipete rya liyetona, niryo yabayeko demobilize. Ni ibihe bikorwa arangura ubu ari umutambukanyi w'umukuru w'igihugu? Ivyo bikorwa birimwo gufasha abatamakazi bageze mu zabukuru, gufasha urwaruka rukeneye kwiteza imbere, umugambi wo kubaka ishure hari iryo ariko arubaka n'ubu nyene. Mugabo kandi yabonye ko amagara y'abantu ari wo mushinge wa vyose. Abantu baravye ingene Angeline Ndayubaha yambara ubu, ninde amwambika? Aragenda kwigurira impuzu canke akagenda mw'ibutike kanaka akigurira igikoresho co mu nzu. Hariho ababona yiyambarira irori bakibaza bati uwo muhumure nawe hariko ahumura yambara amarori? Amarori yayambaye kuva kera, wanashaka si n'ay'amaso gusa, eka da, arafise ifoto afise imyaka 15, ndetse kandi ni umuntu aronka akaryo ko kujabuka imbibe agasuma, kandi haraja kuri interinete hakaraba ibigezweho. Angeline Ndayishimiye Ndayubaha First Lady, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nyene. Niyo makuru cange se iyi nkuru nari ntanguye nkugezako ngaha kuri ino mboneshakure. Utegerezwa gusa nyene kubandanya ubana natwe, mukabandanya urashikirwa n'amakuru, ibiganiro n'inkuru bigezweko. Nayo mu makuru ariko aravurwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko i Maheba mu gihugu ca Zambia amahirwe yuko impunzi zoba hanze y'ikambi atari ikirenga. Ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu ca Zambia bwaragabanije cane ikiringo c'uruhusha rurekurira impunzi kuba hanze y'ikambi. Ico bita gate pass ubu kimara ukwezi kumwe. Impunzi ziravyiyamiriza zikavuga ko ari ukubuza abantu uburenganzira bwabo. Ingingo zibuza impunzi zo muri Zambia gukora canke kuba hanze y'ikambi zitera zikara. Inyuma y'umukwabu no kugabisha, umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu yarushirije gukara. Ubu ikiringo co kuba hanze y'ikambi ni ukwezi kumwe, mu gihe kare woshobora kumara amezi 3 utarasaba urundi ruhusha. Bikavugwa n'impunzi y'umurundi iba mw'ikambi ya Maheba muri Zambia yiyamiriza iyo ngingo. Iyo ngingo ishaka gusasira indava ubusuma n'umukwabu ku badafise impapuro mu bisagara. Nguko uko umushikiranganji ajejwe impunzi yabivuze. Abo nabo ntibanyuzwe, bashaka tugume tubayeho nk'imbohe. Iyo ngingo irahonyanga agateka kacu kuko ata n'imfashanyo n'imwe turonka. Twari tubeshejweho n'uburimyi canke urudandazwa, none ubu impunzi zizoza ziraza buri kwezi kwandikisha impapuro gushasha. Bisa no guturira akanyungu umuntu aba yaronse. Uko akaba ariko impunzi zivuga zidoga. Bategerezwa kuziganya amahera menshi kuko birazimvye kugenda ugaruka buri kwezi. Inahuri yo gushika i Lusaka ku mugwa mukuru uvuye mw'ikambi y'impunzi ya Maheba ni amakwaca 700, akaba angana n'amadolari 36 ya Amerika. Urwo rugendo rurazimvye kandi abategetsi barabizi. Ni uburyo bwo kutugumiza mw'ikambi. Ivyo bikavugwa n'impunzi z'abarundi zo mw'ikambi ya Maheba ziyamiriza, basaba ko iyo ngingo yohinduka. Kubera iki batokuraho gusaba urwo ruhusha kugira ngo impunzi zidegemvye, cange se basi batange uruhusha rudasanzwe rwo gutembera muri district ya Karumbira irimwo ikambi ya Maheba ata nkomanzi. Uko akaba ariko basaba. Womenya ko Zambia irimwo impunzi zirenga ibihumbi 65, abarundi barenga ibihumbi 8 akaba aribo bariyo. Abarenga 80% baba mu makambi. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko aravurwa irya nino mu gihugu c'u Burundi.
nkaba nyene natanguye ano makuru nkugezako kahise ka Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayubaha, ndetse nkaba nsoreje kuri iyi nkuru ivuga ko ibintu vyakaze mw'ikambi y'impunzi iri mu gihugu ca Zambia yitwa Maheba.